hama twagira tuganire urugo rwiza n'ijuru rito. Hama tubanze dusenge Imana kugira ngo idufashe kugira ngo ijambo ryayo twumva ridufashe kubaka ingo nziza z'akarorero, kugira ngo tubeho duhesha Imana yacu icubahiro mu ngo zacu. Amen. Dusenge Imana. Mana Data twese uri mw'ijuru, turongeye gushima, turongeye gukengurukira, turongeye kuvuga ubukuru bwawe Mwami, tuvuga ukuntu watugiriye neza ukadushira mu ngo, none nuhabwe icubahiro. Amen. Twongeye kukwereka iki cigwa kugira ngo wibutse mpwemu wo gutahura abe muri twebwe. Turasavye nyakubahwa mpwemu wo gusobanura yururuke agumane natwe kugira ngo ivyo twumva muri iri jambo ryawe Mana udufashe kubizirikana no kuzobikurikiza. Ntaba Amen. ari twebwe, izina ryawe rishirwe hejuru, kugira neza kubukwawe muri vyose ni mw'izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Iki cigwa rero turasoma mu Migani, turasoma mu Migani 31 guhera ku murongo w'10. Ubuherutse twize umugore w'ingare, mu nyuma twiga umugabo agororotse, nivyo. Mm, Uyu munsi none imbere ko dusoma mu migani twiga ku mm. bijanye n'iki, kugira Uyu abantu munsi bumve twiga mu insanganyamatsiko. uyu munsi twiga mu Migani igice ca 31 ku murongo w'10 hatubwira umugore aroranye. Umugore aroranye. Eh, Murakoze. murakoze cane. Nuko tuhasome. Yego. Umugore aroranye ninde yomuronka? Aha yari Salomo ariko arabaza ati umugore aroranye ninde yomuronka? Iyi ni imigani ya Salomo. Umugore aroranye ninde yomuronka? Ngo kuko uri uw'igiciro kinini, ngo urusha agaciro utubuyenge marijani. Utubuyenge marijani urumva twari utuntu tw'agaciro kanini, twari utuntu ata kintu na kimwe bingana. Niko rero umugore aroranye arusha agaciro ivyo vyose wumva umengo biri hejuru y'ibindi. Burya ntitwogereranya utubuyenge marijani, ntitwotugereranya muri iki gihe n'inzahabu canke diyama. Umva nyene umugore aroranye arusha agaciro ikintu cose uzi kiri hejuru y'isi, ikintu cose uzi kiri hejuru kuri iyi si tubona c'agaciro. Yego. Ngo Ariko kuko aroranye. ngo kuko umutima w'umugabo wiwe ngo wama umwizigira. Ame. Amina. Ngo umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira. Urumva umugore aroranye arusha agaciro utubuyenge, kandi umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira. Ngo kandi no mu rugo rwiwe hama inyungu. Urumva agaciro k'umugore aroranye? Yego. Nta ruhombo Umu ruhaba. nta nawe uca uvyumva riba ari ijuru nyene. Arusha Ariko agaciro utubuyenge, kandi umutima w'umugabo wiwe wama umwizigira. Umugabo we aho ari hose yama avuga ati umugore wanje araroranye nta kindi kintu na kimwe bingana, kubera ari umugore aroranye. mu gihe tuzi, ndagushiremo, mu gihe tuzi ko hariho abagore umugabo iyo avuye muhira umutima uguma uhagaze ati baramutwara, araja muri vya bindi, asanga urugo rwasambutse ku buryo, kandi ivyo bintu biratuma n'umuntu adakora akazi neza nk'abantu bafise ingo nk'izo. Muri ico gihe umugabo aguma ahagaritse umutima ati umugore wanje bimeze uku, urumva aba amaze kumupima. Urumva uwo mugore mu gihe abimenye ko umugabo wiwe
icaha. Izo zari zihagaze Izi gatoya mm, ngo muri icyo gihe ngo amenye ko umugabo wiwe ehe. umugore wiwe Muri hama byari bicitse gatoya. okay. Muri ico gihe umugabo aguma ahagaritse umutima, Mm, umugore acasha afatwa, tuca dufatwa abagore na rya jambo rivuga ngo mm, nimwaraka mm, ntibibakoresha icaha, mm, izuba ntirirenge mm, n'ikiratsi. mm, Ivyo rero kugira umugore avyirinde, kugira umugore yame aroranye, kugira umugore yame umutima w'umugabo wiwe umwizigira, kubera birashika umuntu akaraka, abagore turi imbombovu. mm, Urya mwanya mwicaye mm. murasabana imbabazi kumubwira ati hari aho noba nakoze ibitameze neza. Umbabarire gatoya ndagushiremo. Ushaka Mm. twumve hari abantu batazi umugore aroranye. None umugore uwo Eh, mugore aroranye gute? Nicyo ugomba kugera ko ndibaza. eh. Mm, Ah, umugore aroranye n'umugore azi agaciro k'umugabo wiwe. mhm. Gute? Umugore umugore aroranye n'umugore naho umugabo yomushavuza, Mm, amwicarika kugira rya zuba ntirize kurenga. Urumva izuba ntirirenge mu kiratsi. mm, Hakaza kugera ko mugenda hariya hamwe Imana yabategurira ata mm, n'umwe afise inzigo y'uwundi. mm, Kugira umutima w'umugabo wamuninahaza umugore wiwe, mm, umutima w'umugabo wamumwizigira, mm, wamuvuga ati jya umugore wanje naho nahashapura nahagira iki. Mu kanya gatoyi tuba tubihejeje tugaca twibera amahoro. Muri ico gihe rero umugabo ntazamuhagaritse umutima ngo umugore wanje ngo baramujanye, bamujane gute kandi ibyiwe nawe muba mwatunganije mugenda umwe wese anezerewe. Nacishuye. wacishuye mugabo urumva hari abantu baba bashaka kumva nk'icyo umugore ibintu umugore yokora birenga kimwe yokorera umugabo kugira Mm, ngo aboneke ko ari umugore aroranye. okay. Mm, Umugore aroranye icya mbere yubaha urugo rwiwe, yubaha umutware wiwe. mm, Umugore aroranye icya mbere, icya kabiri aha agaciro umugabo wiwe. mm, Naho womufatira mu makosa, mm, ntumwerekana mu bandi bo hanze ngo bamenye ki umugabo wa Riziki yagendeye muri ibi. Oya. Ahubwo ce ndamufuka agashambara nkamubwira ati ngo sheri wanje twitahire. ubu munsi rero reka duce tuvuga yuko abadukurikira mu tubabarire turabivuga mu izina wafashe umugabo wawe ari gusambana Mm, wowe nyene mm, Riziki canke mm, ufashe umugabo wawe atari gusambana mugabo agomba bikore ari nko mu kabare n'indaya mm, n'umuhabara mm. ngomba umbwire inyifato wokwifata bishikiye wewe nk'umugore Okay. aroranye. Jewe bishikiye kuko mba narasomye iri jambo riri mu migani, Mm, nkongera nkasoma ririya jambo riri mu Banyefeso rivuga ngo umugore wubahe kandi ugamburukire umugabo wawe muri byose. mm, Nkaca nongera nkasoma iriri mu migani rivuga ngo umugore aroranye mm, umutima w'umugabo we wamumwizigira. mm, Ikintu nokora asanze bari kumwe n'umukobwa nk'uko babivuze indaya canke bagira babikore canke yuko barabikora, mm, ikintu nokora nogenda nkabaramutsa, ariko ubyumve neza aho hantu kugira ubikore uko mu mutima wawe uba wahaye Kristo ikibanza, mm, uba warimitse ijambo rya Kristo rikagira ikibanza kinini muri wewe, mm. ukumva yuko naho hoza ikintu kingana gute kitoshobora gutandukanya n'umutware wawe. Jewe rero nogenda nkabaramutsa, hama ndabaramukije nkababaza muri amahoro, murakomeye. Umugore aroranye ntashavura nyene ngo yerekane mu bantu ko arakariye umugabo wiwe. Oya, ahubwo ku mutima N'amahoro urashapura murakomeye ukaza kweri gusigura, wabikora uko nyene. ukaza nego cane. Mm,
shaka upimire umugabo wanje nobikora uko nyene direct, mm, uca ugenda utuje ukaza gusuka amajojo yawe ku Mana, mm, kuko umugore arawe ntaberewe kwerekana amarira yiwe imbere y'abantu, mm, amagorwa y'umugabo wiwe, ibibazo by'umugabo wiwe, ibibazo by'abana biwe, kugira ntatuntuze wa mugabo aca agenda kubisuka imbere y'Imana akibwira ati Mana, wa mm, mwami wampa ntiraba Mana, tabara umuhindure. Kandi ashitse ukirinda kumufatira ibihano. mm, Aha hantu hariho abagore n'abakizwa barabikora, n'abakizwa turabikora, mm, uca usanga bafise agasho hariya muri shambure y'umugabo n'umugore, mm, agapfungirayo umugabo, ariho wa mugabo azogenda avuga ngo umugore wanje bamujanye, umugore mm, wanje bamujanye, urumva hari hose aguma yiyumvira ko bamujanye. mm. Ariko mu gihe naho womubona ari mu bintu bibi, atashe ukamuha karibu nk'umugabo, ukamuha karibu nk'umutware, we nyene azikurayo ata n'uwumukuyeyo, azovuga none nka ibi bintu ndimwo ni biki? Mm. Aha kweri ibi bintu ndimwo kweri aha sinobiheba. Ariko ntivyoroshe gusanga abagore mu kintu cya mbere kibababaza hariho kurengwa, kurenga ibigo. Mm, Iyo umugore mm, mm, agufashe mm, uri kumwe n'uwundi mugore mm, wamurenze, mm, kuko mvuze ngo ugomba kumurenga biragoye, kuko uburyo umugore arinze agufata ntiyemera ko utamurenze, avuga ati ko ndamufashe ahubwo vyarayangaye ko ninze ndamufata. Niyo yarahejeje. yogufatira nko mu kabari muriko murasorora uri kugurira icupa abanywa inzoga umuntu, canke ifanta abanywa ifanta, uri kugurira akanyama Mm, nk'umundi igitsina gore, inkumi, umugore, ivyo kumusigurira ngo arubatse ntiyubatse, niyo bazi ko afise umugabo uba mm, wamurenze. Ivyo kuvuga ngo mm, azoguhe ngo azoguha umwanya wo kwiyumvira ko kumbure vyoba vyari muri gahunda yo kuzomurenga, abagore ngo ico kintu mm, ntibagishobora, burya ngo ahubwo nyine ngo biba vyarayangaye. Abo bagore mm, nabo barakwiye kumva aho hantu ko iyo usanze umugabo nko mu mata, muri turiya tuzu tw'amata canke mu kabari yicaranye n'uwundi muntu, ndumva ko akwiye gutahura ko umugabo bidasigura ko yakurenze. Uwo ndumva ko bitahura, mugabo abagore benshi ntibabitahura. nicyo mpamvu abagore cyane cyane bakijijwe Mm, ukwiye kwisunga Bibiliya cane, mm, kuko nimba Imana ivuga ngo tububahe kandi tubagamburukire muri vyose, mm, ni muri vya bintu bigoye, mm, ni muri za ntege nk'umugabo azogwamwo. mm, Erega hari ikintu tudatahura, mm. harya iyo umugabo arinze agenda kukurenga nk'uko babivuze ati ntashobora ati umugore ntabitahura, ntibiba bikenewe ko umugabo arinda kukwisigurako. Mm, None ntiwabibonye? None je sinabibonye? mm. Niyo yindi siguro nkeneye atari iyiza kumbabaza mu mutima niyihe, ahubwo Wa ndamwereka ko mugani. umengo ni umwami ata kibazo, Mm. ndamubwira ati nahatangira kunyisigura nako namubwira ati mutware wanje we ntakosa, Ngo nguki we ntakosa, we ntakosa ufise, uko ariko nyene. mbafise ahantu nza kuririra, Mm, kubera ngo hejuru y'ibindi vyose, hejuru y'abakomeye, hejuru ya ya shusho y'umugabo wanje, ni ishusho y'Imana, twaravyize. hejuru yiwe hariho Imana rero, Mm, ca ngenda kuyibarira, mm, nimba ifata wa mutima wiwe ikawujanjagura nka kumwe yavuga ngo nzofata imitima yabo ndayigire nk'inyama, igaca imworosha, agaca aza yaciye bugufi ati rega madama, rega harya naramenje. mm, Ico nkora ndamubwira ati nta kibazo mutwaye wanje, kandi nimba wumva mu mutima wawe biriyo nta kibazo, ariko nimba wumva naho wobihagarika naho nyene mm, wobihagarika. mm, Ico gihe umugabo azokwama kwizigira, azokwama abona yuko umengo twasomye ngo uri uw'agaciro kanini kurusha utubuyenge twa marijani. mm.
rero muri ico gihe umugabo aca yama afise umutima utuje, aca yama avuga ati none ko umugore wanje nagiye muri ibi akifata kurya aha sinobihagarika atagisabwe. mm, Uca usanga wa mugabo asezeye wa mugore ati ndagusavye ndakwinginze mm, duhagarike mm, ntuzosubire kundondera uku nyene mu kirundi mm, ati burya nabonye ntoguma mbabaza umwamikazi wanje mm. Hari n'abagenda kubera badasezeye mugabo bikaba ari ivyamwa vy'uwo mugore nyene. ariko Mm, haranditse ngo ingeso nziza mm, n'ibikorwa vyiza birashobora kurokora umuntu yaragira apfe yaragira agwe mu bibi mm, kubera ari ingeso z'umugore ugasanga ararokoye umugabo wiwe mm. nacishuwe. Bacishuye kandi bacishuye neza, gusa aho haraduga kandi haranyerera, si abantu bose bashobora kwihanganira iyo ivyo bintu bishitse. Uwo rero ni urwo ni urugo rwiza, ijuru rito, umugore Mm, atunganye. Twarize mu minsi iheze n'umugore adatunganye, ku bantu batakurikiye ikiganiro mwogenda kukiraba hepfo mu gice ca mbere. Hano rero ikindi kintu mba nshaka kuvuga, mm, mm, umugore atunganye mu buzima bwa misi yose n'ibihe bintu ashobora gukorera mu rugo umugabo. o, Aho twavuze burya cane cane amufashe mu makosa, yamufashe mu makosa, ariko reka turabe ingeso zibereye umugore mwiza uhereye mu gitondo n'umugabo wiwe. Hariho abagore bavyuka mu mm, gitondo ntibasase igitanda. Hariho mm, umugore atazi guhamagara umugabo, hariho umugabo mm, guhamagara no guhamagara birimo mm, icyubahiro. Hariho n'umugore atazi gusasira umugabo, hari umugore atazi kugaburira umugabo. mm, Shaka turabire hamwe ingeso, inyifato umugore yokwifata imbere y'umugabo wiwe uhereye mu gitondo gushika ku mugoroba, baba mu bakene canke baba bakenye canke bishoboye. Ivyo bintu mm. bikabera isomo ryiza canke bikubaka urugo. Ah, umugore aroranye niryo jambo turiko Mm, kandi wanavuze ngo mbega n'ibihe yoshobora gukorera umutware wiwe ko hariho abagore mm. bimeze uko usanga adasasa igitanda usanga atageze uko Akoza umugabo cane ibirenge. cane cane iyo turi mu muryango kw'isi yadushizemwo ukamara Mm, gukizwa mm, ica mbere wiyegurira Kristo Yesu ugasenga Imana mm, n'akantu urashobora kuja kubaka utarakura ukiri muto ugaca usanga mm, ibintu vy'urugo nta n'ivyo umenyereye mm, ariko uko ugenda uratera intambwe wegera Imana mm, niko nayo igenda iratera intambwe ikwigisha gushira amazi mw'iteremusi kugira ngo umutware wawe niyataha aronke ukuntu umushira kutuzi ku birenge mm, ikwigisha ukuntu utegerezwa kuvyuka igitanda gishashe kugira ngo niyakenera kuryama asange hashashe mm, utegerezwa kwama imisi yose iteka ryiwe impuzu ziwe ziba zipanze ahantu akamenya ati ukamenya umunsi yambara ruje uyu munsi yambara ntwara mm, urumva mu bisanzwe umugore ico ategetse nico nyene umugabo akora mm, ntavyo guca uvuga ngo yango jewe ngo uyu munsi nambara kositime kandi nagoroye irya yera mm. Hari n'abagore batazi kugororera abagabo mu buzima bwabo. ariko ntaco ko twatangiye iki cigwa ndibaza ko vyose bizogenda neza tuzogenda turiga intambwe ku yindi Mm, usanga mm. ibintu byose twabigenjeje Yego neza bimutera imbere. Mm, akanyegeri kahagaze ku nzovu gaca kavuga ati twe baca ku kiraro ngo ikiraro ngo kica kiranyigaga waca avuga eh, ngo twe nta nzovu ngo eh. twagigaye nk'iki kiraro Eh, none rero eh, none natwe eh. ko turi kumwe n'Imana yacu Mm. tuzobinyiganza kandi ndazi bizemera mu izina rya Yesu Amen. Eh, okay. Nuko mu gitondo je ndakunda kuganira
usibye ubu muri iyi minsi nariko ndabikora ngaha kuri urubuga, ubwa mbere nahora Mm, ntugira abatumire bakaza tukagira ibiganiro nyene vy'ingo n'imiryango, ni ibintu nkunda kandi niyumvamwo, ha ruhande y'ibindi mm, nsanzwe nkora mugabo ibi ndabikora kandi ni ibintu numva nkunda cane. mm, Hari igihe nigeze kuba nigisha abantu nkababwira ati burya rero mu ngeso zibereye umukenyezi, icya mbere ni mm, inyifato. Inyifato y'umugore iratuma umugabo ahinduka. mm, Narigeze no kuvuga ku ikintu kijanye n'ukuntu umugore avyuka ntasase, ntagire iki, nta ntiyiteho umugabo. Ubundi mm, hariho nk'abagore, ngoma mvuge nanje dukeya, hariho nk'abagore aba ari muhira mm, yicaye mm, arindiriye ko umugabo ataha, mm, umugabo akaza akazanye isashi mu ntoki, mm, mm, ageze muhira umugore akamubona ko aje nk'ahariya akaguma yiyicariye, mm, ntagende kumwakira, ntanavuge ngo mm, karibu, niyo uvuga ngo karibu akaza mm, ngo karibu, araba mm, hariya mm, karibu, mm, yamuha isashe agashakiriza ukubafu, mm, akagiriza ukubafu kuki, ntubazi ko bari mm, bino bingana bingahe? Iyo umugore, iyo umugabo akuzaniye isashe mm, ukagiriza ukubafu, ndabiha insiguro yabyo, ni niyo umugabo atashe umugore ntamwakire neza, navyo ndaza kubiha insiguro. mm, Ndashaka ko utu tuntu tubiri rero, mu bintu bihindura umugabo, ikintu cya mbere mu nyifato navuze harimwo no kwakira umugabo. Umugabo atashe, mm, umugore abwirizwa guhaguruka n'umuvuduko, urumva, kujya mm, kw'imodoka ihagurutse ukaza mm, kumutako igishika, ukemera ukagikurura iyo kiri hose, niyo utagifise ukaja kukirondera, cyane cyane iyo abantu mm, babona. Ndiko nibwirira abagore bamwe bakunda baguma bicaye umugabo atashe, je ndazi ibitunezera, reka ko je nubatse, urumva, mm, mm, ndi umugabo mfise abana bane mm, era n'umugore wanje umwe, urumva ndazi ibintu umugabo akunda. Iyo mm, uje umugore ntaje kukwakira, ni ukuri utashe urushe ushuhwera ahubwo, yo, ariko utashe urushe ugeze mu rugo ukabona umugore araje akuguye ko arakuyambiriye twa tujambo mm, turyoshe, sinzi nimba avuga sheri, nimba avuga my dear, nimba avuga papi wanje, akakugwa mu nda akubwira ati papa wanje karibu, ubiriwe gute, biriwe neza, mu maso utanya gukora ko ati biriwe neza none turi nakurindiriye, watevye no kuri ti wari hehe, ti canke mm, waciye ati kunywa agafanta, canke ati mbwira aho waciye, utuntu nyene ukaheronda utwo uvuga two kumwibagiza ibintu avuyemwo niyo avuye. Hari usanga yahuye n'ibibazo hariya mu nzira, ugasanga yahuye na stress z'abandi bantu bamusamaza, abagabo bamushwanira, canke kubura rasiyo, canke abagore bibi vyigenze bamukatishije mu vyiyumviro, ariko mm, ugasanga nk'ivyo umukoreye abo bahuye mu nzira ntibari babimukoreye, bigaca bituma ahindukiza mind ibitekerezo, agaca bishira kuri wa mugore we ati umugore nyakiriye gutya, ukamumaza stress. Ku bagore batazi kwakira mm, abagabo rero, nanje aka n'akantu bagomba babwire, kwakira umugabo mm, atashe muze mm, mubikore, n'utabiza avyige. Hariho abantu babibona muri filime, akabona namambona udufilime tuza nkanadupostinga kuri Facebook yanje, mm, umugabo akaza akinjira n'agasashe, umugore agaca amwakira akagenda akamugwa mu nda, agaca atora agasashe kagatwara hariya agashira mu nzu, agaca azana amazi agaca atereka imbere yiwe, ahajya imbere yiwe amazi mu kabase, agashiramwo aca amukura ibirato agaca ashiramwo amaguru mw'ibase, urumva, agaca ahanagura ku birenge n'amazi na eswime, agaca azana agatebe agatereka imbere yiwe, umugabo agashirako amaguru, urumva, agaca azana akavandarateri y'Imana yabahezagiye mukamwifise, kuko si bya bose aba mu nzu zirimo klimatizeri acasa klimatizeri, mugabo hatariho klimatizeri uzana vandarateri ugashira hafi yiwe, ugaca utereka hajya ugaca watsa, akicara kuri ya ntebe yo muri saro,
ibirenge wabisutse ko amazi n'akabase bagatwaye, umuzaniye intebe ashizeko amaguru, urumva ugaca umuzanira, mm, ugaca umuha telekomande agaca yaka televiziyo hariya. Aho ni mu gihe mupanze neza, kuko si bose bafise ivyo bintu. mm, uwo n'ubwo udafise televiziyo nayo ya vandarateri arafise n'imiburiburi ibindi bintu. Ivyo novuga afise n'ibiki, arashaka aje umugore akakira umugabo nk'uko ndabivuze, aca yicara imbere yiwe akaba aramuvugisha amuraba, si televiziyo yiwe none, mm, amuraba mu maso. ati n'umutware wanje wiriwe he, vyagenze gute? Ngo reka vyangoye uyu munsi, ngo nuko kora, niyo mpamvu ubona atasashe nzanye. Aho ni mu gihe atagasashe yazanye rero. mm, Vyagenze kuno. Ati ntaco, ati Imana iriho. Ukamuganiriza ati reka ati mbe wuribuka kera ukuntu uku vyari bimeze, ugatangira kumwibutsa ukuntu mwari mubayeho nabi gusumba uwo munsi, canke ukamwibutsa ati reka naka kera vyari bimeze nk'uku, tiraba aho bageze. Ati birya rero Imana yabakoreye, natwe ishobora kubidukorera. mm, Aho kugira ngo uce umufatanya n'imisi ko yabuze kandi yihebuye, ugaca umuremamwo icizere. Aha niko mbwira b'abagore rero batazi kwakira abagabo. Kabiri, azanye isashe mm, azanye isashe irimo imicungwe canke ibiraya, kumbure nta n'amavuta arimwo. Abagabo bazanye isashe nabivuze, umugore yakira gutya, akakira yes, yirabira hirya. Akaba akamuha akagenda akicara harya mu ntebe, agaca yicara, agaca asinzira no mu ntebe kubera umuruho. Ntiwambwiye ngo merci, ntiwambwiye ngo urakoze, ntiwamushimiye ati mutware wanje urakoze cane, ukita ko yasashe gusa. Hari n'abayirabamwo babona n'ibintu bitanyaye, bagaca ngo Bella wakira, ngo he so, ngo akira, agaca ahereza umwana. Urumva? mm, ngo jana hariya, ngo jana hariya. Bariho, bariho. kiba ari igikomere. Jana hariya, jana hariya. Eh, abantu nk'abo rero, Mm, abantu nk'abo ngo ni gusambuza urwawo amaboko, ni gusambuza urugo ayabo maboko. Umugabo mm, utamwakiriye neza mm, n'ubwo buryo, akuzaniyeho akantu ko kurya, n'ukuri ntashobora kunezerwa, mm, ntashobora kugira inguvu n'ejo ngo aza kuzanira akantu. Ariko mm, iyo umwakiriye neza, azinye ku kantu, ugaca ukakiza amaboko yose, ukamushimira ngo urakoze mm, mutware wanje, urakoze ngo uranzanira ibiraya, ngo kandi Imana iguhezagire. Ngo umunsi catumenye uyu munsi, twateze zo kuronka ivyo turya kweri. Utwo turaya ukumva ko uzana inshiza, ukamushimira ati nukuri urakoze, ati Imana iguhezagire. Hariho abagore batazi mm, gushima. Mumbabarire ntwaye umwanya munini, nanjye numva nagomba mm, kuvuga. mm, Hariho abagore batazi gushima. Umugabo amuhaye ikintu atamushimira ngo amubwire ati merci. Hariho mm, navuga amuhaye ico amuhaye cyose, niyo wamuhaye, sinda kubivuga byose byose merci. Niyo uba bari muri cya kibanza Imana yabateguriye, merci irakenewe, gushima. Hano cyane. ndiko ndavuga kino kiganiro, hariho abagore baza kumva ko ko bakozwe, batazi gushimira umugabo iyo bari hariya muri cya gikorwa, hari Imana yabateguriye, yabatunganije cya Mm, kibanza gihezagiye ceranda. Hari abagore batazi mm, kubwira umugore, batazi kubwira umugabo ngo merci mu gihe bavuye mu gikorwa, batazi gushima. Ari mm, nyene ibi amajambo avugirwa hariya sinzi ivyo bavuga, ariko usanga avuga ibi, hari igihe atani ico avuga shasha yirabira hirya, ntanarabe ko mutama iyashu ntashime. Kandi mm, mutama bifise icyo yakoze harya, umutware niwe mm, mvuga. mm. Gushima rero navyo biri mu bintu bituma urugo ruba ijuru rito. Umuntu nge rero nawe nimba ufise akumbura kubandaniriza canke mu vyo navuze, nimba wumva hari akantu wogarukanako, nawe ufate ijambo. Murakoze cyane. Mm.
Gushima ni inkingi nininya cane ku mupapa canke ku mumama. Mm, Wavuze ati hariho n'igihe muba mwibereye hariya muri kiriya cumba nyene c'Imana yateye iteka, mm, ariko gusanga umugore ntashimye canke n'umugabo ntanabikore mu gihe abonye ko umugore we atabikoze. mm, Ariko abamama twari dukwiye kumenya co kimwe n'abapapa ati turigiye muri kirya cumba, ica mbere Imana irungikayo umumarayika wo kuza kuraba, mm, genda urabe ukuntu biriko birakorwa, urabe ko babikora bampimbaza mm, nuko babikora bankura kw'iteka. Rega rirya n'iteka Imana yateye ingo. Rero mu gihe uciye umengo siho wibereye, ugaca umengo n'ugushima siho uri, hari ikintu umumarayika agenda gutanga raporo ati nticakozwe neza. Erega Mana none nka harya mm, ca mugore wamuhaye mm. ati nyene Waramuhenze. waramuhenze. Mm, Era Mana ukuntu nyene yari yifashe, era ukuntu nyene nta n'umunezero namba. mm, Niho rero uzosanga umugabo nyene wamubona yimererewe nabi, kandi muri ico gihe n'umugore ntamererwa neza. mm. Umererwe neza kandi igikorwa Imana yaguhaye utagikoze neza. Bisaba yuko kirya gikorwa tugikora tugikunze. Yego. Ubwacu urugo rwacu ruba ijuru rito, kandi n'Imana yacu tuyiheshe icubahiro. Mm. Cane cane tutibagiye merci, Ehe, ako kantu karakaze. kuko nayo iratera umugabo intege. Mm, Mbe n'umugore iramutera intege. mm. Aho rero nca nibaza ko hariho n'abapapa batabivuga. Nimba abamama turiho n'abapapa barashobora kuba bahari. Ariko je nizere ko abamama tugiye guhindura. Eko bariho batabivuga kandi benshi, kandi urumva ko abatabivuga ari amakosa. Ni amakosa cane. Tugiye guhindura tuze turavuga merci. Ego. Uwutabishobora yigishe uyundi. Nimba je mbona umugabo wanje atabikora, ntegerezwa kwama imisi yose sheri merci. Hm. Aho rero urumva nawe Aho urabikora. umukozi jewe. Mm, Ya, reka mm, ntabikoze, mukoze kwitama gusa ukamubwira sheri merci, nawe ejo azoca akubwira yo sheri merci, mm. muce Mu bintu mwiberaho. byose gushima, mu majambo make, mu bintu byose atana kimwe dukuyemwo Amategeko gushima. murakoze. Yego, ndumva nicyo bashatse kuvuga, kandi nizere ko abantu badukurikiye nka bumva yuko gushima ari umusingi wa byose. Mm. Mm. Eh, ndumva tworangiriza ngaha uyu munsi kugira ntiturangire, ntiturambire abadukurikiye. Tuzora dukora ikiganiro cy'iminota mikeya, bibaye ngombwa tukagira iminota myinshi ntaco, mugo uyu munsi tugira iminota mikeya kugira ngo abadukurikiye ntibahave barambirwa. Bavyumvise yuko gushima mu rugo ari ikintu gituma umugore yitwa uwuroranyi, mu gihe umugore ashoboye gushimira umugabo, ashoboye kunyenyekea, kwicisha bugufi. Ivyo nivyo bintu numvise ko vyubatse umugore aroranye. Cane. Ndagushimire rero Murakoze cane. muri iki kiganiro urugo rwiza ijoro rito, tuzoguma tukibaha abantu badukurikiye hano. Kumbure ntazobora bazoza batoramo akantu kamwe kamwe. Ejo tuzoganira ku bijanye, ndabatera amatsiko bazokurikira kino kiganiro. Tuzoganira ku bijanye no mu gihe ufatiye mu ikosa rikomeye umugabo, tutavuze uyu munsi, reka nje kubatera amatsiko, muzocyumva ejo. Muze muri iki kiganiro gishasha ejo. Murakoze. Ndagushimiye rero, ugire umunsi mwiza.
kuri twese. bayi. Bye.